Abamuheruka irya nyuma bavuga ko bamubonye ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura, ariko kuva ku wa gatandatu abiwe bavuga ko atasubiye kuboneka kandi ko yoba yahunze iterabwoba yagiriwe na Perezida Ndayishimiye bahora ari akadasohoka. Amakuru twahawe n'abegereye abo bagabo babiri avuga ko boba bapfuye amafaranga yanyurujwe mu bigega vy'umugambwe CNDD-FDD n'iyindi migambi itandukanye. Uwo mushingamateka akaba yabwiye abamwegereye ko ahunze kubera umugambi wo kumugandagura wateguwe na Perezida Ndayishimiye. Mu mugambwe CNDD-FDD bamwe baremeza ayo makuru, aho banatubwira ko amatati yagiranye na Perezida Ndayishimiye ari no mu vyatumye akurwa mu kibanza ca komiseri ajejwe imigambi y'iterambere mu mugambwe CNDD-FDD. Eka ngo imigenderanire yoba yari yaratitutse hagati yiwe na Perezida Ndayishimiye. Abaduhaye amakuru bavuga ko abo bagabo babiri bapfuye amafaranga menshi yahora yibwa mu kigega c'umugambwe CNDD-FDD, harimwo ngo ayo kubaka ico bise igicaniro. Abandi batubwiye ko mu vyo bapfuye harimwo n'urudandazwa rwa magendo rw'inzahabu yahora akorana na Perezida Ndayishimiye. Mu gitondo co kuri uyu wa mbere, imangazini y'umushingamateka Lazaro idandarizamwo ibikoresho vyo kwubaka iri igitega muri Quartier Swahili yari yugaye. Abajejwe iperereza boba baragiye kuharonderera uwo mushingamateka. Ni inkuru tubandanya dukurikirana.